Amahoro neza mwese bantu b'Imana, abarundi mwese muriko murankurikirana. Jewe ndi Stanley Niyongabo, nkaba ndumwungere w'ishengero GFP Church mu Cibitoke kw'ibarabara ry'14 nimero 12. Ndashimiye cane Burundi Gospel TV n'indongozi zayo bampereje akaryo keza ko kwipfuriza zina mukristo wese hamwe na zina murundi wese Noeli nziza hamwe n'umwaka mwiza. Bavukanyi namwe bakundwa, ndabipfurije imisi mikuru myiza, ibabera imisi y'akanyamuneza, ibabera imisi yo kugubwa neza. Twakuze tubona ibikorwa vya Satani, aho mu misi y'amaherezo y'umwaka twahora twumva ibigandaro vyinshi, amasanganya menshi, abantu bakagenda mu buryo buyobeye, ariko ndabipfurije kurangiza umwaka neza. Kandi umwami Yesu azobafasha kurangiza umwaka neza. Ngiriye ko mfata kano kanya ko kubasangiza uko ivya Noeli ndabitahura. Kuri ayo majambo mvuze y'ivyerekeye ivyago biza biraba ku mpera z'umwaka, hari ico tuza kuhakura umwami adushoboje, ariko ndababwire ko iryo zina Noeli canke Christmas abarizanye nk'uko mubizi vyaje biva ku wundi mubumbe w'isi, aho twovuga tuti ni Buraya. Ariko ikibabaje nuko aho iryo jambo Noeli ryaje rizanana, bobo ntibakijijwe nk'uko muri Afrika dukijijwe, ntibasenga amashengero yabo aragaragara, ariko batangura kuduza amasapin de Noel ku mabarabara yabo ahantu hose. Kuva mu kwezi kw'icenda baba batanguye gushariza hose, kuko babigize umunsi mukuru wo kunezerwa, wo kurya no kunywa. Guco nyene n'umunsi mukuru wa bonane twigira mu misi itandukanye, nk'aba Orthodox n'abandi bayikora mu misi itandukanye. Ariko twebwe nk'abakizwa, naho tutoba tubifitiye insiguro imwe, ico duhurije ko ni kimwe, nuko ku munsi wa Noeli twibuka ivuka ry'umwami Yesu. Turabizi ko atavutse mu kwezi kw'icumi, turabizi ko atavutse itariki 25, kuko deja turiko turaharura tora tuvuga yuko turi muri 2024 après la naissance de Jésus-Christ. Nimba rero twaratangiye guharura inyuma y'ivuka ry'umwami Yesu, uca uvyumva ko itariki 25 z'ukwezi kw'icumi niho hari hakwiye kuba bonane. Uko urumva twibutse ko Yesu yavutse, tukaba tuzi ko calendrier y'ingene baharura yaciye ihinduka, uca uvyumva ko ibintu vyahindutse. Ugize ubushakashatsi neza bw'ijambo ry'Imana, bashobora gutangara usanze Yesu atavutse mu kwa mbere, atavutse mu kw'icumi canke mu kw'icumi. Aho ngeza kumenya, jewe nzi ko Yesu yavutse mu kwezi kwa gatatu. Ariko ivyo sinkeneye ko tuvyubakirako nk'ukuri, kuko si ico gikomeye. Igikomeye ni iki? Kubera iki twiziriza uwo munsi w'ivuka rya Yesu? Kubera ko uwo munsi duhagarika ibikorwa vyose kw'isi yose nk'abakristu ab'Imana tukawunezerererwa? Kubera ko uwo munsi wa Noeli ukomeye? Impamvu ni nyinshi cane, ariko tugomba tubabwire ko ijambo ry'Imana uriko urarisoma mu Baroma igice ca 5 rivuga ko Yesu yapfiriye abanyavyaha. Ndabivuge mu mirongo 2 canke 3 hanyuma nce ndangiza. Uriko urasoma Luka igice c'19 umurongo w'10, aho tuhakura impamvu idasanzwe y'ukuza k'umwami Yesu, ukuvuka k'umwami Yesu. Turabona ko Yesu yavuze ngo kandi umwana w'umuntu yazanywe no kurondera no gukiza icari carazimiye. Bene data,
ujya muntu yavukiye mu ruhongore rw'inka, yaje nk'umushakashatsi, yaje nk'umuhigi, yaje nk'umuntu aje kurondera wewe nanje twari tuzimiriye mu vyaha, twari tuzitirijwe n'ivyaha, twugaranijwe turi munsi y'inganji y'urupfu, niko Pawulo abibwira abaroma. Ni kuvuga ko yaje kuko twari twarakoze ivyaha ntitwashikira ubwiza bw'Imana. Cyo maze kukimenya, ucumenya neza yuko wibutse ko Yesu avutse, uca wibuka ko intama zasanzaye, intama zasabagiye, intama zatakaye zikwiye kwakira inkuru nziza, kuko uzirondera yarabonetse, uje kuzikiza yarabonetse. Mwibuke ko yarangije avuga ngo vyose birarangiye, bisigura ko agakiza n'ubushobozi bugarukana twese twari twaratakaye uno munsi urahari mu Burundi no kwisi yose. Kuri wowe rero watakaye canke watakaye, ntugire ikibazo, wakurondeye ni umwami Yesu, mwitabe akugarukane ku Mana. Mwame mwibuka ko ari we muhuza w'abantu n'Imana. Ndavuga indi mpamvu ya kabiri ikomeye abantu twirengagiza, tuyisanga mu cece ca mbere Yohana yanditse, cece ca 3:8. Aravuga ngo ukora ivyaha wese ni wa mubi. Ngo ariko ikintu kimwe tuzi nuko icyatumye umwana w'umuntu ahishurwa kwari kugira ngo asangangure ibikorwa vya wa mubi. Iri jambo ndaza kurifadikanya na rijya jambo riri muri Yohana 10:10 rivuga ngo nta kindi kizana igisuma atari ukwiba, ukwica no gutikiza. Ngo ariko jeho naje kugira ngo zironke ubugingo kandi ziburonke busagutse. Shatse kuvuga iki? Kuri iyi minsi ya Noeli ndashaka wewe umenye neza ko Satani yaje kukwica, yaje kwica ubutunzi bwawe, yaje kwica relation yawe n'uwo mwubakanye, yaje kwica ubucuti bwawe n'abana n'abavyeyi bawe, ubucuti bwawe n'abakoresha bawe canke abakozi bawe n'ababanyi bawe, yaje kwica akwiba amagara, yaje kudetruiza ibikwerekeye. Ariko inkuru iryoshe nuko Yesu, uwo mwana w'umuntu yitwa Yesu Kristo, ngo yahishuwe kugira ngo asangangure, apana Satani. Ico turazogishikako, yaje kugira ngo asangangure ibikorwa vya wa mubi. Iri ni jambo rihambaye cyane, ni inkuru nziza. Nico gituma abamarayika batemeye ko abungere batamenya ko Yesu yavutse, batemeye ko Herode atabimenya, batemeye ko n'abamajusi abami batamenya ivuka ry'umwami Yesu, kuko yaje kubwira imbohe ko zirekuwe, abarusha n'abaremerewe barabahamagara. Yaje gusangangura vya bikorwa Satani yakoze mu muryango wawe, yakoze mu buzima bwawe. Akaboregwe vyaranse kugaheba, itabi vyaranse kuriheba, ubusambanyi vyaranse kubiheba. Nta wo kwishoboza kubiheba, kuko nta woza mu nzu y'uwundi ngo amwake ivyo afise adafise inguvu kumusumba abanze kumuboha. Niko ijambo ry'Imana Yesu yavuze rivuga. Ndangirize kuri kano kantu ka gatatu, tugasanga mu gitabo c'Abaheburayo igice cya 2 umurongo w'14 haranditswe ngo, aho ndiko ndavuga impamvu Yesu yavutse, ngo nkuko abana bahuje inyama n'amaraso, ngo niko nawe yashimye guhuza ivyo nabo, kugira ngo abone ingene avuka, maze avutse bikunde ko apfa, maze urupfu rwiwe aruhindurishe ubusa, ufise urufunguruzo rw'urupfu na kuzimu, ngo niwe wa mugwanizi. Sinzi kutahuye iryo jambo, ndibaza ko waritahuye. Ariko rivuze ngo ivuka ry'umwami Yesu ryari rigamije ku rupfu rwiwe. Ntiyavutse kugira ngo abeho ibihe bidashira, yavutse kugira ngo apfire abanyavyaha. Umugororotsi ntiyari gupfa, imhemu ntipfa. Muvyibuke ko Yesu ari Imana yambaye umubiri, nico gituma yitwa Emmanuel, Imana mu bantu bayo. Imana rero ntishobora gupfa, vyabaye ngombwa ko asangira natwe umubiri, asangire natwe amaraso kugira ngo acungure umwana w'umuntu. Ivyo vyamushikanye ku gushoboka kwapfa, maze apfuye urupfu rwiwe ruhindurisha ubusa, warafise urufunguruzo rw'urupfu na kuzimu, niwe wamugwaniza. Tugira igiharuro twize ku ishuri. Kimwe kugwiza n'ubusa n'ibingahe? N'ubusa. Igihumbi kugwiza n'ubusa n'ibingahe? N'ubusa. Umuriyoni kugwiza n'ubusa n'ibingahe? N'ubusa. Satani kugwiza n'ubusa n'ibingahe? N'ubusa. Nico gituma
ubutumwa bwiza bw'umusaraba butadutera isoni kuko ari ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza. Satani nta bushobozi yarakwiye gusubira kugira ku buzima bwawe, ku magara yawe, ku muryango wawe hose. Nico gituma Yesu yahamagaye abigishwa biwe muri Matayo 28:18 kumanuka gushika kuri 20, arababwira ati jewe nahawe ububasha bwose mw'ijuru no mw'isi. Bene data, umaze kumenya ko Yesu yavutse kugira ngo yake ubushobozi Satani kubikwerekeye. Urero Yesu iryo zina wahawe ryashizwe hejuru y'amazina yose, amavi yose araripfukamira, akanwa kose kakatura. Bwira iyo ngwara muri iki gihe cya Noeli ive mu mubiri wawe. Bwira ico cago muri kino gihe cya Noeli kive mu buzima bwawe. Ntavyo twokwishoboza, ariko twarahawe izina risumba andi mazina yose. Biravuga ngo muri iryo zina ngo bazosenda abadayimoni. Guhamagara abemeye kwigishwa nawe, abahereza ububasha bwose ku mpwemu zihumanye nubwo kuzisenda. Ni Matayo 10:1. Ndangize rero nongera kubipfuriza Noeli nziza cyane gose, yemwe abantu mwahisemo kwizera ubushobozi bw'ijambo ry'Imana. Namwe bw'abarundi mwese aho muri kwisi yose munezerwe, ariko muzirikane cyane rino hishurirwa rimatanye canke rifatanye n'ivuka rihambaye ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nongere ndangiza ndabifuriza umwaka mwiza kuri mwese muriko murandaba. Nimugire ihumure, Imana yaraduhereje ubuntu twebwe nk'abasavyi bayo bwo guhereza umugisha abadukurikirana bizeye umwami Yesu. Imana ibahe kurangiza umwaka neza. Kuri mwebwe mwamaze 2024 muri mu bihe bigoye, ibahereze 2025 umwaka mwiza cyane. Ibishure amasengesho yanyu, bahanagura amarira, ibaruhure maze birure kuko ari vyishoboye, atakindi ishoboye gitandukanye n'ivyo. Ndangize nshimira cyane ino televiziyo nziza Burundi Gospel TV ko yampesheje kano karyo ko kubana namwe no kubipfuriza bino bihe vyiza mwese bariko murankurikirana. Burundi Gospel TV, Imana ibahereze imitima yanyu yipfuza, ibagure cyane, yitwararika imiryango yanyu nkuko mwitwararitse imiryango yacu, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.